Single tukagira n'imipira yacu ya ZOZO ku banywanyi bacu irahari ama size yose n'ama couleur bifuza ndibaza ko naje n'umusanza gutana umupira wa ZOZO ego yes tukagira amashati tukagira ama jersey y'ama equipe yose tukagira n'amakabutura neza cyane y'abahungu bamwe bagezweho imipira ngira ngo murabibona yuko ari myinshi kandi myiza cyane musanzwe mutanamenyereye nk'iyi mipira ntisanzwe imenyerewe cyane bien tukaca tugira aya n'ayandi mashati kuba yamenyereye n'amashati azwi cyane meza nego tukagira n'ama training y'ama original kuma equipe yose ego turashaka kubereka par exemple yeah really kabereka nk'iyi murazibona ni kapa ego yeah tukaca tugira Ladies and gentlemen, this is Teacher Prince, the MVP, Prince of East Africa. Yes, this is Buja Today. Buja Today TV. Tuko mmoja Teacher Prince, the MVP, Prince of East Africa. Mbona zikimisha sasa kama twasezeranye ko imisho simu mmoja Teacher Prince abaza ni kintu gishasha kino chiza gishasha. Ona musi wazani hiki. Yes, this is ZOZO Shoes. ZOZO murayizi murayimenyera cyane gose ahantu usanga mushaka impuzu nziza ibirato byiza yose muragira maze kintu kinini muko mubona kuri ama réseaux sociaux sivyo atandukanye barungika impuzu ibirato ariko no musi twahigereye twashitse baraja kubabwira ibintu byinshi cyane mwege muri abastar bose mukamara twumviza mushaka na cyane fashion muzi mukunda ibintu fashion tukunda ibintu by'impuzu nziza munaza gusanga ibintu byiza ibirato amashapo ibi sinzi ariko ndabinga mu bandanye munkurikirana cyane tubagira subscribe share. Yes, this is great. Like bandanye muko muradukurikirana kuri Buja Today. Yes, bandanye muko Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Yes, behind the camera turi kumwe na Simon Pro niggas. You're welcome bro. Yes, tubanda tubabwira this is ZOZO Shoes. ZOZO Shoes muramenyereye cyane amazo social anatandukanye ko agenda ararungika ibitandukanye cyane ari impuzu ibirato ibyo cyose muba mwifuza cyane cyo gutuma mubego muba yiste muba class muba on top. Yes, if you need everything from ZOZO Shop turaza kumenya byinshi cyane ko kuba no musi twamugendeye. Yes, this is good man. Muri kumwe na Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Yes, amaso kuri Teacher Prince. Thank you so much. Yeah, this is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Tubandanya tubereka ibintu byose. This is ZOZO Shoes, ZOZO Shop. Yes, yandi nyatoko turababwira yuko imisi yose ushaka ikintu ciza cyane ushaka ibirato ushaka impuzu ushaka cyari cyose uzumva ushaka kuja on top of ZOZO Shop. Imisi yose mu mahezo tujamo ko murabona impuzu nziza ibirato byiza byose bishatuma mubegwa. Yes, muri kumara Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Muramenya byinshi tumusiki kuri ZOZO Shop. N'umutwe twamugende muko muragerageza kuraba hano hejuru murabona ko hariyo handitswe ZOZO ninde akoriki abateguri iki. Yes, mbona mukora dukurika kuri Buja Today muri kumana Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Behind camera muri kumana Simon Pro. Yes, my niggas mbona mudukurikira ndetse turinjiye gato bari sivyo turinjiye ibase mu mazi misho muko muri baza muko baza ngo bakorera he bakora gute. Yes, muri kumana Teacher Prince mungurikirane ariko mutubagira subscribe share na like mugira na comment mugiye gusoma comment yanyu turakenshana so tumenye byinshi byo mva mukeneye byo tutarabakorera tubakira ariko byose muri ko ari hehe ari muri Buja Today. Yes, my niggas. Yes, na Teacher Prince. Yes. Ego turabanya tubabwira this is Buja Today. Lena Buja Today tubazani iki muri kumana Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Yes, mwese sema mwe Teacher Prince wa musical abazani ibintu bishash. This is Buja Today. Nababwiye mu ntango tukirikiwara baratwo turabwira yuko tuje kugendera kwa ZOZO ninde munaza kumenya byinshi cyane gusa ariko uno mwanya tuhagaze he turi muri ZOZO Shop. Yes, yako cyane gusa ariko ndandi urabona ko tamuntu turabona sinzi ko peut-être bari ahantu atandukanye bariko barakora baziko abakozi bazoza kubatumva ko abantu bafise umwete bazi gukora cyane gose ariko kandi bazi kwambika abantu tugije kuraba inyuma ndabona ibintu vyiza cyane gose amashapo biki ariko bo baza kutubwira ZOZO ninde ZOZO akora iki ZOZO nigiki gishasha kutane muri Buja Today. Yes, this is Buja Today. Mwibuka yuko muri behind camera turi kumwe na Simon Pro ariko muri kumwe na Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Yes, mutibagira kugira iki subscribe share and comment like also mutazibagira ariko mwande ko nanje na Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Ndeka turabonye bamwe. Yes, baramutse meze neza eko kuvuga bukira ubona uvuga cyane gose kunda abantu koze muri ZOZO ndazi ko mukora cyane ego kuberewe cyane none murakoze ego cyangwa ni vya bintu nyatugira ko ni ZOZO Shop barambara neza cyane ego mu bisanzwe impuzu nambara ziva ngaha donc muri style zanje nkoresha ndazikura ngaha nyene
Yego cyane gose. Yego abakunzi ba Budget Today muri kwatumviriza this teacher Prince kumena mukozi wa muri ZOZO Shop. Murabona ko ari mu misi yambara neza. Gerageza iyo cameraman gerageza urabe ushikane hasi. Urabona ko ingene yambaye gise nk'umuntu nyo mu styliste. Birashika ukambika abantu wewe. Ego ndabambika byose kandi bakabego. Abahungu abakobwa bose bambika. Abahungu cyane. Abahungu cyane bicoboka gute ushobora kumenya masteri y'abahungu kandi uri umukobwa? Biravana n'ico umuntu abakunda. Bien. Ego ngo biravana n'ico umuntu abakunda ni kuvuga arazi amastire y'abahungu bakobwa ariko cyane abahungu. Ego no mutwagende muri ZOZO Shop abantu benshi bamaze imisi bariko bavuga bati turamaze igihe kirekire tuko turabona kuri ma Facebook, ku ma Instagram, ku ma réseaux sociaux atandukanye bariko barabona ZOZO Shop, ZOZO Shoes. Ego ariko bakavuga ati none turakine kumenya ahariho bariko barakora ibiki nkuno munsi turi kumwe na no Miss nubwo wa ZOZO Shop ZOZO Shoes tandukanye turakine banze kunzo babwira ati je nitwa witwande bashikane kumenya kuko kenshi bazokoma bariko barakurondera witwande ujeje uki muri ZOZO Shop. Donc muri ZOZO njeje marketing njeje kwambika abantu nkaba nkorana online kubagurira kuma réseaux sociaux canke kubashika ngaha. Ego ukaba unuvuga ajeje marketing sivyo ajeje marketing muri ZOZO Shop akaba ajeje kucuruza bitandukanye mugereje kurabona je teacher person bose kano gashapo nambara abona ka ZOZO Shop nakaguri online. Yes ndabona yuko muri murakora neza urazi ko muri Budget Today nituramenyera ko abantu benshi kubashagura ikinyo online. Ikindi naco nagira mbaze tugera kuraba ndakine ko bakiriya bacu bari paratwumviriza babona yuko muri ZOZO Shop mutanga ibintu vyiza cyane gose ni nk'ibintu biyo tuvuga yuko uno musi ko ubona muno mwanya tukavuga ati vraiment ndabaye impression kugira ejo neje bone zoze muri ZOZO Shop. Turafise impuzu zose turafise amajinsi meza cyane. Yes urashaka kuzizingura kwe bazibone ya ego n'amajinsi meza cyane dufite amakuru atandukanye tukagira imipira y'amalacosta ari unique. Wow. Atava mirangi donc ataguka umuntu agoroye murabona ko ari amamarque atandukanye. Tukagira imipira idasanzwe imenyerewe na bose tukagira amasengle tukagira n'imipira yacu ya ZOZO ku banywanyi bacu irahari ama size yose n'ama couleur bifuza. Ndibaza ko naje n'umusanza gutara umupira wa ZOZO. Ego. Yes. Tukagira amashati tukagira ama jazz y'ama equipe yose tukagira n'amakabutura neza cyane y'abahungu bamwe bagezweho. Imipira ngira ngo murabibona yuko ari myinshi kandi myiza cyane musanzwe mutanamenyereye nk'iyi mipira ntisanzwe imenyerewe cyane. Bien tukaca tugira aya n'ayandi mashati kuba yamenyereye n'amashati azwi cyane meza. Nego Tukagira n'ama training y'ama original kuma equipe yose. Ego. Turashaka kubereka par exemple. Yeah really. Kabereka nk'iyi murazibona. Ni kapa. Ego. Yeah. Tukaca tugira n'amashapo ngira nkuko babivuze waraguriye online turabambika kuva hejuru gushika hasi plutôt bigaca bisaba yuko ukuba wambaye neza n'akamezi uri kurafungurira ko canke wicaye ko gasa neza. Turagira n'ibitambara byo kumameza ngira murabibona ibi bitambara ni byiza cyane nta hantu na hamwe ushobora kubisanga uravye ni byiza kandi bikomeye. Ego na cyane kuba bakunze gukora tukurika muri Budget Today turabagiye ko turi muri ZOZO Shop ariko agerageza gukora kose atumi tugabanya Bujumbura Burundi bwose dushaka kubego sivyo yabiretse amajinsi afise amashapo arafise impuzu zitandukanye arasa ama trainings agezweho ama trainings agezweho biteho iyo kumuntu akona avuga ati ndazi yuko ama magazine menshi y'Ubujumbura usanga azimvye impuzu denshaka kubiciro mu mugurisha gute birazimbutse cyane gose cyane. Oya biragereranye twambika bose ukeneye utunze bose ntaco babura muri ZOZO tubaha kubeye nziza utwituye turamwambika ndetse nitwambika impuzu gusa n'ibirato turabambika. Wow wumvise ngo ati uwituwe wese baramwambika. Yes uri umustar uri umuntu ari wese uzi yuko ukunda fashion. Yes
imisi yose ushaka kumenya icyo cyose uzumva ukeneye ni muri ZOZO shop kurumva yuko barafise impuzu zitandukanye amashati yandamenyero cyane gose sivyo baramenye barafise ivyo byose wumva ukeneye kugira ube witwe umumodel witwe ube top stylist sivyo kuko ugeje kuraba urabona ko nabakoze bo muri ZOZO ugiye kuraba hari ndabona bose na abantu bageze urabona ibirato bambaye barambaye nyene nk'abantu nyene ego bagezeho vy'ukuri yes muti bagiye ko muri kumuna teacher prince ndazi ko ejo nejo bona je mubona namaze gwinda style muzamenye ko izo bari ZOZO muranyemera ico kintu ego turabibemereye byukuri ego wanasema hadi ni deni ko kweli sindevyo yes murakoze cyane gose ariko ariko birashoboka ko dushobora kubona aho hantu mucuruzi birato ego tugende ndahabereke ego gato gusa sinzi cyo nikido kwibariza ujya mu mukora hamwe birashoboka ego amakuru ga bro neza umeze neza ego ndashima ego abakunzi bacu babuje today bariko baradukurikirana akajambo babwira cyane nko ko kuba ikaze muri ZOZO shop nakaye akajambo no babarira nuko boza ari benshi kandi muri ZOZO nta kintu ushobora kubura cyo kwambara bihari byinshi kandi kuibe nziza uraronka kandi ahantu zo bugeze ZOZO turakuzanira ikintu kandi ibintu byiza urakoze cyane ariko nibagiye na wa mu minsi wacu sinza ego merci beaucoup nagenda kubaza ikintu kimwe burya ZOZO yoba iri nkaye Bujumbura gusa oyaha ZOZO hariho n'iyindi turiko turugurura ingozi donc dukorera mu bisagara byose byo ngaha mu Burundi uko wifuza ikintu turagishikana ni nayo mpamvu twese mo kugurura iyindi turayishira intérieur kugira abantu ba intérieur uko bakeneye ikintu bakironke bitabagoye mu minsi iza iminsi tarambiranye turashaka kukugurura ego murumva yuko ZOZO ari umuvyeyi aguma yitwara ku bantu bose avuga ati abijumbura ndazi ko mu kunambara nzo kumandiko ndabambika ariko niyo sinibagira abari ruguru abari muri intérieur bose aguma bibuka yes this is ZOZO ni ZOZO shop ariko nkuko yatwemere ko yavuze yuko niyambika imuzu gusa ariko yambika kuva hasi gushika hejuru harimo ibirato ego abanyonyi bacu ba budget today barakene kumenya ibirato ZOZO acuruza bimeze gute uno munsi n'ejo bundi abastar bacu cyangwa bose bakeneye kwambara bashobora kuza muri ZOZO shop hanyuma akajambo ki navuga wobwira bari kwatwumviza imbere ko cyo mu birato na cyane ba stipe utazi ko batipe mu Bujumbura batakunda kwambara cyane sivyo akajambo wabwiye kimanuro vati kari uvure magenda zikwambika nakaki donc no bahanura yuko bokwegera ZOZO shop na ZOZO shoes tukabambika kuko dusanzwe tubifitiye experience kukwambika abantu bakabegwa ushobora kurengana ahantu umuntu yakubona akakubaza ati mbe wambiswe nande bakambikwa ibintu bitandukanye na bimwe bari bamenyereye donc bokwitura ZOZO shoes na shop tukabambika ZOZO irabakunda ihari kubwabo ZOZO irabakunda ihari kubwanyu navati arazi kujanisha ma couleur apana wandi usanga wambaye jaune ukasanga wambaye orange arazi kujanisha ma couleur nyimbo uri mu star kabuzi ko atamusombara kubya ati kuberewe ZOZO shop ari arahari cyane kubwanyu nimbo ziko ushaka kubegwa ushaka kuba umumodo ushaka kuba mu stylist ushaka kuba kuja muri icyo cyose ubona ko banashaka kubona ahantu hose banashaka kubona muri ZOZO shop turi kumwe mu minsi wacu nga ariko bavuze ngo yitwa nitwa Lydia ariko benshi banyita ZOZO kubera ko nsanzwe nkora marketing muri ZOZO yes tumite ZOZO rero ariko ZOZO turashaka kujana hariya usikutoriza mu biro ego nta kibazo yes munakoze cyane muri kumuna teacher Prince the MVP Prince of East Africa yes this is budget today muri kumuna teacher Prince behind camera muri kumuna Sanywa Pro yes turabandanya muvugana mutukurikana ko mutubagiye kugira subscribe like and share na comment kwa banyonyi bacu ariko mubandanya mukurikira ibiganiro bya Budget TV muri kumwe na teacher Prince turabandanya mu birato yes I yes muri urabona ko muri ZOZO shop kirazira kwinjira udakaravye cyane urazi ko turi muri periode usanga coronavirus yarateye sivyo urabona ko murakora neza cyane go sivyo yes kukingira coronavirus thank you so much ZOZO wa marketing agent yes muno mwanya twemeye ko muno mwanya tugiye kuraba iyo na cyane bavuze ko bambike ibintu byose batangura hejuru gushika hasi iyo tumvise hasi twumva icyo bita ikirato sivyo yes muko twusezeranye yadusezerana ko bashaka kutwereka ibirato badandaza cyane nabo ko twumvise nk'aba star abo bose yumva ashaka kuba mu modo ashaka mu top ashaka kujya kuri mu stylist mwacha muri monde ya fashion this is ZOZO yes turashaka kwinjira yes ariko mutibagere ko behind camera tukuna Simon Pro yes my niggas this is wow my niggas
Yes, nkuko tuko turagenda tubabwira this is ZOZO Shoes. Yadusezeranya tubwira yuko kuva hariya muri mu mpuzu gushika no munsi gushika hano arambika kuva hejuru gushika hasi. Iyo tumvise twumva icyo bita ibirato turashaka kumana na ZOZO marketing agent wa ZOZO Shoes. Yes, mwamaze kubona tumaze kwashika ugireje kunyuma urabona ko les clients bagomba baza ku bwinshi abashirato byinshi. Yes, ndabona yuko muri murakora bidasanzwe cyane gose murabona ko muri kumwitwarika aba jeunes pas les jeunes seulement muri kumwe abantu abo bose twitoko wari wese ko mu Burundi nkuko bavuze ko na ruguru mu Ngozi mufise ZOZO maze gushikayo. Ego ndibona bino birato biri ngaha burya birazimbutse. Ego birazimbutse kuri bose yivuze kuri bose ushaka kuvuga gute ku batunzi ba cyane kubo hagati no kubo hasi banyuma. Ego na cyane cyane ko twumviriza barazi ko kenshi bakunda kukenyera ibirato byo kwambara ariko bakabura iyo bashaka kubigurira bashaka ni buri bushogerageza kubireka ibirato bibiri cyangwa bitatu bagana bavuga bati bigurira ibyo birato ni byiza cyane gose. Turafise ubwoko butandukanye. Ibi ni ibirato byiza kandi bizimbutse bikomeye cyane hakabaho n'ibi ibi byose ni ibirato ngira mubona ko hariho n'abariko barabiraba. Ibi byose ni ubwoko bw'ibirato butandukanye ngira murabona yuko atari ubwoko bumwe. Bafise ibirato bitandukanye ari bya sport ari ibirato byo gusohokamwo ari ibirato bya umva kuva ikico cyose kirato cyose umva ko ukeneye muri ZOZO shop muri ZOZO shoes baragifise. Ego ugureje kuraba nuko muri ZOZO shoes aba client murabaronka kwa cyane. Ego turabaronka. Eko nzi yuko harimo nageraje kuraba ndabona muri birato bishobora kuba bigugwa 120 na 20 kirimo aka message gato nacanje ko twumviye bumve yuko baje muri ZOZO shoes ko bafise amabeyi atavuna. Ego dufite amabeyi atavuna hariho ivya 80 hariho ivy'abana 40,000 hariho n'amapapa ndetse turafite n'amavanzi tukagira n'amatimbaland tukagira n'amagodas ku bantu bambara amakostime ku bajenejene bambara amakostime bagira ama diplome n'ibindi. Ego no kubipfuza kugira amakomande nabo nyine bashaka kutubwira tukabagirira commande birato bakeneye bakabironka. Ego birashika muri ZOZO bakagira commande iyo bayironse bagize commande irashikira neza. Ego me Ego kwa kwanza kwa tukuria this is Buja today muri kumara teacher first MVP person East Africa ariko nashaka cyane mugereze kwanda mudukurikirana turi. Yes ndumva ko muri ZOZO muri mugeze kure cyane gusa cyane kuri tugarutse gato muri my réseaux sociaux umuntu bakeneye cyane yibasanga kuri channel nkizaye naze mukorera ko cyane abantu bashaka kubasanga ko turakoresha Facebook tugakoresha Instagram Snapchat Twitter na WeChat. Ego baravuze ko barakoresha channel ya Facebook barakoresha barafise YouTube barafise Instagram barafise Twitter barafise na Snapchat barekoresha na cyane bari twumviza ko bavuge bati ego muri ZOZO turashaka kubaronka bagiye kuri Instagram bagiye kuri Facebook bokondika gute kugira bashobore kubona neza yuko ZOZO ko ari karakubikwa bidasanzwe. Urandika ZOZO Shop. Yes ngwandika ZOZO Shop ni wozepera kugira ni ze arabumvise ZOZO batumenye bavyandika ni ZOZO uko nyene ucumva yani ZOZO anyuma cyonika shop exactement. Ego akaja mugato ko ari kwa tumvise cyane no kubakunzi ba ZOZO akaja mubabwira nka ZOZO ujije marketing muri ZOZO Shop akaja mubabwira nkakaye. Ikintu nababwira abanywanyi ba ZOZO karibu ku bwinshi turafite ibirato byiza kandi byinshi bikomeye ku mahera make no kubipfuza kurangura ndetse turaranguza kubavyifuza ngira ikibazo cy'amakomande cyo nayo nakivuze cyo nababwira ari nuko bo twegera tukabambika bakabegwa cyane aba star dufite ibirato byiza cyane kandi bitari populaire. Ego turabaye ikaze murakoze cyane mari kumwe na teacher first MVP person East Africa muri Buja today turamenyere ko muri Buja today Mrs. Thomas tubazanye ibintu update tuvuze update ni ibintu bigezweho vy'ukuri. Yes tubazanye ibikorwa vyiza ZOZO ari karakora no musari karakora ibikorwa vyiza cyane gose cyane mu kwambika abarundi n'abarundi kazi atari gusa mu Burundi gusa urumva ko n'aba étranger arabambika nibaza sabarundi gusa sabarundi gusa twambika bose tutumira uwari wose yumva ko akeneye kwambara neza akeneye kuba mu styliste ashaka umumodo ashaka mu top just on top. Yes arahawe ikaze muri ZOZO Shop. Ego uwipfuza kwambara ikintu cyose kigezweho gikomeye yo dusanga muri ZOZO.
murakoze cyane ariko kuri twumvise bashaka kubarondera cyangwa kuba bashaka kuba telefona ku telefone bati ubarangire ahari ho muri zozo yo telefona ku nyemero ya adresse kwanza novuga yuko ari hepfo ya université leadership kuri market hotel hama ushobora guhamagara kuri 61 907 552 izo nimero uzisubira mu kirundo gira bariko twumvise ni bari mu ya 61 amajana 97 amajana 552 ndibaza mwese muri twumviza ko maze gufata izo nimero zimushire muzishire mu manike hasi kuva imisi yose niba ari umwana wawe ari acanye wowe uriko twumviriza cyangwa uri mu star kwa bukene ko clip ibanze cyane ibanziza cyane gose kwa kene yiko ubega kuri anniversaire yawe kwa kene ko mugenza wari hanze ashaka kubega cyane gose mushikiranira ino nkuru cyane mubwira ati zozo ari karakora ko bidasanzwe nacize muri mu gisagara ca Bujumbura gusa n'ingozi tuko tubashikira ejo nejo bunye turabashikayo tubereka ibikorwa byiza byinshi zozo ari karakora ariko no most ari kumwe na miss navuga ko ari zozo agije marketing agent wa zozo mwakoze cyane ego namwe murakoze ego uranga ko banyakini neza jewe urazikundi update miss yose narakaronsa gashapo biciye kuri online narakaguze ariko stani ziko zari nga nabonye nibazi ko nabandi bose mukurikira kumufise teacher parents mumve yuko imisi yose bazanyira ibintu bishasha cyane busije ni really update because najeli update always we update. Thank you so much.